kuvuga ngo haguruka ukayangane kuko umucyo wawe ushitse. Rero muze dukayangane muri Kristo Yesu. Mavuno ni mengi lakini watenda kazi ni wachache. Ya Mungu atubariki. Ya ariko rero majambo magufiya je ndabona kumenga ibintu birakomeye. Gusa twe tuzobona uwo munsi urashitse. Umva nanjye mufite amatsiko sinzahabura rwose. Imana igumugisha cyane. I don't believe my eyes. Sijui kama naota. Ikaze bakunzi bahirwandi Clarisse ntibisanzwe amahoro y'Imana nabane namwe. Uyu munsi rero nifuje ko tuganira n'abantu ngiye kubereka mu kanya. N'abakozi b'Imana, n'ababyeyi bacu. So hari byinshi badufitiye, hari inama nyinshi, hari ibintu bari gutegura bagiye kutugezaho. Ntabikije amatsiko rero reka mbahe ikaze muri studio zacu za Hirwandi Clarisse batubwire no kubijyanye kw'ibyo bindi nari mvuze. Ikaze, murakoze. Ni karibu muri studio za Hirwandi Clarisse, ikaze cyane. Murakoze. Murakoze cyane. Nasabaga ngo mwibwire abadukurikiye bakurikiye Hirwandi Clarisse. Sinzi aho turi buhere. Kamuhere ngaha. Reka tuhere hano kwa papa wacu. Okay. Murakoze. Okay, je nitwa Rukundo Jonas. Hanyuma nkabandi umwe mu barongozi b'ishengero ry'impinduka canke transformation hano muri Kenya. Yego. Ariko hari akantu ntumvisheho. Kanukaza taito kajya kaza hejuru buriya. Umukozi w'Imana bari umukozi w'Imana, ibyo bintu nabyo nibaza ko ari bisazo cyane. Uwo baba wese provike buri umukozi w'Imana birahagije. Imana igumugisha. Murakoze cyane. Yego. Murakoze. Nanje nitwa Rusagara Saiba. Nkabandi umwe mu barongozi ba Transformation Church hano Nairobi. Mu gace kitwa muri. Murakoze. Murakoze cyane. Kaze muri studio zacu. So nari maze kubwira abakunzi bacu hari ibintu muduteganyiriza, mudutegurira mu minsi iri imbere. So nagira ngo mudufashe mu batubwirire ku by'ibyo bintu nakomeje kuvuga ngo ni ibintu nshaka ko mubitubwira mwebwe ubwanyu mubyero yatari ukubitsinda nkuko ngende kubikora. Ikaze. Murakoze cyane. Ubundi je mu majambo magufi novuga ibintu birashushe nkuko bivuga vraiment nta byo kubesha. Yego turiteguriye igikorane kidasanzwe. Igikorane cyateguwe n'ishengero ry'impinduka. Kizoba kirongowe n'umuyobozi mukuru mu bita Reverend Diamond mu gihugu ca Canada, aho azoba yazanye umushitsi hano muri Kenya, umushitsi adasanzwe. Kandi urumva yuko ngaha imyiteguro ni myinshi, amashengero yose y'impinduka hano mu gihugu ca Kenya bariko baritegura bidasanzwe. Uzoba ari umuriro bizosha tuzotwika. Nta gufyira kuri bo kabisa. Ni kaze ku muntu wese, ni kaze. Numuvuga ubutumwa mwiza yitwa Aaron ava mu gihugu ca Amerika. Yego. Reverend Diamond azoba ari kumwe n'umudamu wiwe n'umupastori mwigisha mwiza cyane Belize. Turabahaye kaze. Zoba ari tariki 2 hamwe n'itariki 3. Turabahaye kaze mu cicaro c'ishengero rya Transformation Church aho mwiki Yesu duhana umugisha. Ubwo ni tariki 2 z'ukwezi kwa 3. Ubwo nguko tugiye gutangira. Ego cyane. Tumva bizaba ari umuriro. Ese ni iki kindi mutubikiye? Intego y'icyo gikorane izaba ari iyihe? Nta bandi bashyitsi se bandi batarabonga nabo bazaba bahari bazatunezeza nabo mwabatubwira. Murakoze cyane. Intego y'igikorane iri mu gitabo ca Yesaya 60 kuva ku murongo waho wa mbere.
bivuga ngo haguruka ukayangane kuko umucyo wawe ushitse. Rero muze dukayangane muri Kristo Yesu. Dufite abashitsi beza, turafise Clarisse umuririmbyi mwiza cyane n'umugabo wiwe Hirwa, turafise umuririmbyi mwiza yitwa Liliane Kabaganza, aririmbye indirimbo ngo iyo ntegereje umugabo yitwa Yesu, indirimbo gwabaye guza cyane. Ya turafise uwundi mu mama umuririmbyi mwiza cyane yitwa Gorete. Muze bizoba bimeze neza, n'ayandi ma groupe ma ministere bizoba bimeze neza cyane. Yesu aduhana umugisha. Ariko ntibibagira amashengero yo muri Turukana zo bari ngaha Nairobi. Ya turafise n'amashengero yacu abasidukanye niyo ari Turukana. Turafise amashengero yacu ari Umoja, turafise Dandora. Bizoba bimeze neza cyane. Gitangira ryari gisoze ryari? Kizoba gitangura amasaha ya saa 9 ku Kadomo. Hanyuma ibisigaye mwema hoza tujana naho. No munsi umwe ni iminsi ibiri. Tariki 2 ni tariki 3. Inshuti bakunzi rwose ntimuzabure mu icyo giterane. Imbaraga z'Imana tuzakayangane. Ntekereza ko azaba hari imbaraga z'Imana zidasanzwe. Amen. None icyo giterane kizabera hagana hehe? Kizabera mwiki neza tugira ngo uyobora abantu batahazi bati tuzanyura aha dushaka. Murakoze. Ku kiganiro munsi muraza kubona inimero zacu, ubwo uwifuza kuhagera azoduhamagara kugira ngo tubashe kumuyobora neza. Yesu aduhana umugisha. Kandi si ibyo gusa, twarateguye ubutumire bwarashikira abantu batari bakeyi. Bibaze ko hariko address ihagije na numero de telefone. Ya ariko rero majambo magufiya je ndabona kumenga ibintu birakomeye. Gusa tuzobona uwo munsi urashitse. Umva nanjye mufite amatsiko sinzahabura rwose. Imana igumugisha cyane. Sinzahabura. Naye ndumva mufite amatsiko munsi iyo minsi yombi ibiri bizaba ari ibirori kweri. Imana izabane natwe. Amen. Karibu cyane. None kuri babandi batumva ururimi rw'ikirundi, uriya mwababwira nabo bakumva muri ururimi rw'igiswahili. Kwa kweli mimi kwa majina ni Rukundo Jonas, ni umoja katika viongozi wa kanisa la mabadiliko ama transformation. Mimi niko pande ya Dandora na ninashukuru Mungu kwa kuwa tuko hapa tukiwaalika kwa mkutano wa Injili ama ambao tumeweza kuita ni mkutano wa uamsho utakayo kuwa tarehe 2 mwezi wa 3 na tarehe 3 huyu mwezi wa 3. So hata ni wiki ijayo tu, tuko na wiki moja na tumewakaribisha sana. Mkutano makanisa zote za transformation zitakuwa zimekusanyika mahali kunaitwa Mwiki kuanzia hiyo tarehe 2. Pia kutakuwa na ordination ama kupakwa mafuta kwa watumishi wa Mungu, viongozi mbalimbali. Kwa hivyo ni siku ambayo ni muhimu sana kwa kanisa la mabadiliko. Na tunaona kila mtu amejiandaa na tunaona kuna tabasamu nyingi sana kwa kila mtu. Hata na ninyi naona mna tabasamu kwa kuja kushiriki na ama kuhudhuria siku hiyo. Na hizo siku mbili itakuwa ni Saturday pia na Sunday. Barikiwe sana. Tunataka kujua watumishi wenye tutakuwa nao hapo. Wageni. Asante sana. Tutakuwa na Reverend Aaron kutoka katika nchi ya Marekani. Tutakuwa na Reverend Diamond pamoja na mke wake Belize, mwalimu mzuri sana wa neno la Mungu. Naye pia atakuwa pamoja nasi kutoka Canada. Tutakuwa pamoja na waimbaji tofauti. Tutakuwa pamoja na Clarisse, mwimbaji mzuri sana, akiwa pamoja na Hirwa mzee wake. Tutakuwa pamoja na Liliane Kabaganza
mwimbaji mzuri sana wa kimataifa. Tutakuwa pamoja na dada yetu Goret, mwimbaji mzuri sana, na kutakia kuwa mahali hapo tuweze kuziishi baraka za Mungu. Pia kunazo kwaya za kanisa la mabadiliko. Ndio. Na kwaya nyingi tena mzuri. Na makundi tofauti toka Turkana wamejipanga sana na wanakuja kwa fujo. Wow. Pia na makundi ya waimbaji tofauti, makundi makubwa sana. Mambo hapo yatakuwa ni mazuri sana. Utukufu wa Mungu utajae hekalu la Bwana. Moto itawaka. Mtawaka kabisa. Watu wa Turkana wanaimba kwa Kimasai, wanaimba kwa Kiturkana. Wewe ufike tu utaona. Jamani, by the way itakuwa ni siku mzuri kuwaona Waturkana katika kanisa letu la mabadiliko. Itakuwa ni siku nzuri sana, maana wengi wao labda watatuonyesha kama culture yao, na itakuwa ni furaha kwetu. Na wanafurahia sana wanazidi kupanua kanisa la mabadiliko huko Turkana, na wameipenda sana. Nyote mmekaribishwa. Asante sana. Na kitu kingine mnaweza ambia watu wenye wanatutazama sasa? Kile ambacho tunawaambia, naweza nikawaambia kwamba maisha mwanadamu ni fupi. Ni fupi, ni wakati wa kumtafuta Bwana. Na wale ambao wamemtafuta wote, Bwana ameweza kuwaonekania. Kwa hiyo mkutano huyo ni mkutano wa uamsho na wa kushika mikono watumishi wa Mungu na kuwainua ili waweze kuingia katika hiyo shamba kubwa. Ya sababu mavuno ni mengi, lakini watenda kazi ni wachache. Ya Mungu atubariki. I don't believe my eyes. Sijui kama na